Mpwemu yera igikorwa ciwe mu buzima bwacu nk'abakristo na cane cane mu buzima bwanje. Mpwemu yera ndamufata nk'umufasha, n'umufasha we wanje nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, kuko ikintu cose dukwiye gukora dukwiye gufatira ku ijambo ry'Imana. Mpwemu yera rero n'umufasha wacu, mpwemu yera n'umwitsa wacu, agenda turongora mu bikorwa byose tugenda dukora, ukumva yuko uri kuragikora ubwiririkanya, umutima wubwiririkanya na mpwemu yera. Nico rero agenda dufasha mu bikorwa vya misi yose, haba mu bikorwa vy'akazi, haba muhira, haba mu ngendo tugenda tugira, haba mu gutegura integuro zose tugenda dukora, dufatira ku burongozi bwa mpwemu yera. Niwe murongozi wacu rero, niwe agenda twigisha, niwe agenda aduha amakonseye canke impanuro mu vyo dukora vyose kugira ngo bigende neza. Akenshi rero iyo tugiye turongorwa na mpwemu yera, bigenda ibikorwa tubona umwimbu ugenda neza. Nuko rero igikorwa ca mpwemu yera n'umwitsa, niwe agenda aduhishurira, atwigisha, aduha impanuro, akaturongora mu nzira mu vyo tugenda dukora vyose. Imana ibahezagire.